Warubizi. 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 Christ Life Center. Warubizi. Warubizi. Bakunzi wa Warubizi, murabona ko ikibanza cyahindutse, turabaha ikaze kandi muri aka kanya turi kuri aeroport ya Phoenix muri Arizona. Twari twiteze umushitsi w'iteka adasanzwe, mu mwanya turagiye kumubereka, muturindire gatoyi kandi muraza kunezerwa. Let's go. Yes, ashimwe Apotre, karibu na madamu, turabakiriye, turabanezerewe hano muri Phoenix. Ku batabazi canke ku batari bwababone birashika, turashaka mwidondore, mutubwire ikibagenza canke niba ari rya mbere mwari muje hano. Karibu. Shalom, shalom abakunzi ba Warubizi, turabaramukije, turanezerewe kuba hano kandi ndazi ko mugikurikirana iki kiganiro mukigikunda, natwe twari tubakumbuye. Imana ibahezagire. Twari tubakumbuye, Imana ibahezagire. Murakoze cyane, turabona murarushe, ariko abakozi b'Imana ngo bahora bari ready. Ego tugiye gufata akanya gatoyi tuganiriza abakunzi bacu bariko baradukurikirana. Bega Apotre, ryo bari rya mbere muje muri Arizona canke ni inshuro ya kangahe? Ni inshuro ya kenshi. Sindashobora guharura inshuro tuje hano, ariko kararenga gatanu. Kararenga gatanu. Muri ako gatanu tumaze gutumigwa n'umuryango wa CLC, kandi mu mwaka weze twari kumwe. Turashima Imana rero ko twongeye kugaruka kugirana ibihe byiza namwe muri iyi weekend. Nicyo gituma dutumiye abakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana, abakunzi b'ijambo ry'Imana kuza kubana natwe kuwa gatanu, kuva saa 2 gushika saa 6 no kwa Mungu mu gitondo no ku mugoroba. Turatumiye muze tugirana ibihe byiza byo guhimbaza Imana kandi no gusangira ijambo ry'Imana. Wow, bakunzi ba Warubizi, murumva ko badufitiye ibintu byinshi cyane kandi vraiment oh my god, mwitegure, mwumvise ko mwatumiwe, isaha mwazumvise, icicaro ni cyakindi, muraza kubona adresse, byose muraza kubikurikirana. Please do not miss. None Apotre, mwaje mu gikorane mwatubariye ngo tubwire ivyerekeye ico giterane cyo muri CLC kirategura, mutubwire na teme, mutubwire uko ibintu nyene bipanze, tube biteguye. Teme ni teme nziza cyane, ivuga kubakwa n'Imana. Icyo Imana yubatse kirubakika, kandi Imana ni umwubatsi mwiza, kuko ijambo ryayo riravuga muri Zaburi ko iyo Uhoraho atari we yubatse abubaka bubakira ubusa. Iyo turetse ngo Imana itwubake turubakika vy'ukuri. Kandi nico Imana yabwiye Yeremiya, iramubwira ko izobubaka, kubera ko igihe mu bihe bitandukanye ubwoko bw'Imana bwaraca mu bihe by'ibibazo, ibihe by'ubuhunzi, ibihe byo by'ubunyagano, ariko Imana ikabasanga ikabaremesha ikababwira ngo nzobubaka, nzosubira ndabubake, kandi ninabubaka muzoba abantu bubakitse vy'ukuri. Niyo ntumbero y'icyo gikorane mu buzima bwacu bwa misi yose nk'abantu b'Imana, nk'imiryango,
nk'abizera nk'abantu bari mu bikorwa bya misi yose by'ama business tuba twifuza ko Imana itwubaka kugira ngo iyi twubatse twubake natwe ibirama ari ama business yacu ari imiryango yacu ari ubuzima bwacu umwe wese ku giti ciwe iyi Imana itwubatse natwe turubakika tukubaka ibirama. Haleluya. Bakunzi ba Warubizi uriteguye kubakwa n'Imana kaze muri CLC mu gikorane kigiye gutegurwa n'abantu bakozi b'Imana mwavyumvise ko hari byinshi dukeneye kubakwamwo mbega hari coba carasambutse kuri wewe mbega umutima wawe hari cyo warahuye nawo please kaze tubane twubakwe n'uhoraho. Reka dusubire tubaze ikindi kibazo apotre wacu umushitsi wacu ariko ntukiri umushitsi by the way ego mbega mwoba muje muva i Burundi straight canke mwoba hari ahandi hantu mwaciye mwoba muje kubw'ico gikorane nyene from another state or tuje tuva main Portland niho twari tumaze indwi yose mu bikorwa bya conference canke ibindi bikorane twari twatumiwemwo kandi twagize ibihe byiza. Rero iyo tuje muri iki gihugu turamenya ko hari umuryango hari ayandi makominote y'abarundi n'abanyarwanda dusanzwe dusangira ijambo ry'Imana dusanzwe dusangira ibihe byo guhimbaza Imana tudashobora gusubira inyuma tutaramukije kandi tudateramanye. Ego murakoze cyane apotre murakoze cyane gose kandi ngo muri n'abaririmbyi bakomeye mwoducishiriza ko akaririmbo kugira ngo twumve ingene ujya munsi bizoba bimeze nk'abakunda kuramya no guhimbaza Imana kuko indirimbo zanyu hari ukuntu zidufasha ziraduhezagira surtout muri Phoenix mu bashenge atandukanye barazirimba cyane kari icyumviro kinjemwo kijanye n'iyo ndirimbo ni indirimbo ivuga ngo ndacyafise impamvu yo kuguhimbaza kubera ko abantu hari igihe bumva badafise igituma cyo guhimbaza singiye kuririmba igituma ndirimba aya okay abayizi rero indirimbo mumfashe okay kandi nawe numvise ijwi ryiza ndacyafise impamvu yo kuguhimbaza haracari ishimwe mu mutima wanje uko biri kose ndazi yuko unkunda uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza ubereye gushimwa ubereye gushimwa ndagufuka miye mwami wanje zamuye amaboko ngo ngushime ako karamaze amavuta nanje urumva ko yagwireye cyane nari nzi ko yafise murakoze cyane gose bakunzi ba Warubizi umva iyi ni imponjo ebana muzokumva indirimbo nyinshi zubaka imitima yanyu nkuko badusezeraniye ko tugiye kubakwa kandi ngo nitwubakwa tuzokubakikwa. Haleluya. Kaze rero tuzobane muze mutumira abandi mutumira abagenzi banyu batumira abagenzi babo tuzogira ibihe by'impemburo hazoba ari ku munsi wa gatanu isaha 2 zo ku mugoroba duheze isaha 6 z'ijoro midnight karibu cyane hazoba ari kuwa gatanu hama kuwa gatandatu tuzoruhuka ariko ku munsi wa Mungu tuzoterana isaha 4:30 zo mu gitondo nkuko bisanzwe ku cicaro ca CLC amasaha hazoba ari 4:30 kugeza 7.
nyuma ya saa indwi rero tuzotaha muhira twitegure twegeranye ibyacu tugaruke ku mugoroba kuva isaa 10 zo ku mugoroba gushikana saa 2 cyangwa kugeza aho Mpwemu Yera azoduhagarikira kuko nditeze ko bizoba ari ibihe bidasanzwe, ibihe vyiza cyane. Mutumira inshuti, mutumira abagenzi, nzoba ndahari. Nimba wipfuza kuronka ride zoba zitegekanije, muze muhamagare kuri iyo nimero muriko murabona hasi, aho muzoba muri hose tuzobasangayo. Imana ibahezagire, mugire ibihe vyiza. Bye bye. Ishengero Christ Life Center rirabatumiye mu makoraniro adasanzwe. Tukaba tuzoba turi kumwe n'intumwa akaba n'umuririmbyi Apollinaire Habonimana asanzwe arangurira ibikorwa vy'Imana muri Shemeza Worship Temple mu gihugu cy'u Burundi. Igikorane ca mbere kidasanzwe kizoba kuri uyu wa gatanu igerekerezo rya gatandatu uku kwezi kw'icenda kuva isaha 2 z'ijoro. Iyo ntumwa nyene Apollinaire Habonimana izoba iri kumwe natwe kandi mu gikorane kidasanzwe ca kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo ry'umunani za kuno kwezi kw'icenda. Kuri uwo munsi w'Imana igikorane cyo mu gatondo kizotangura isaha 4 n'igice gushika isaha 7. Igikorane naco cyo kumuhingamo kizotangura isaha 10 gushika isaha 2 z'ijoro. Ivyo bikorane byose bizoshimikira ku civugo gikurikira: nzosubira kukubaka, nkuko tugisanga muri Yeremiya 31 ku murongo wa 4. Bikazobera muri leta ya Arizona mu gisagara ca Phoenix muri iki kibanza gikurikira: 1 ubusa 7 2 ubusa West Indiana School Road Suite inomero 4 Phoenix Arizona 85 ubusa 3 mufise ico mubaza hamagara kuri izi nimero zikurikira: 6 ubusa 2 5 2 5 4 ubusa 1 ubusa. Kaze tubane muri ivyo bihe vyo kubakwa n'Uhoraho.